sogokuru twaganiriye na nyogokuru umurundikazi n'uwo gusaba umurundikazi n'uwo gukuya umurundikazi n'uwo gusasa umurundikazi n'uwo gusya n'uwo kuvoma bigibambewe sogokuru bigibambewe nyogokuru bigibambewe sivyo gusa haribaruka karera ibibondo harari n'akagwiza uwindu harigisha arabura arategeka araserukira igihugu araremesha urugo n'ikibano ndabahaye ikaze mwese abasubscribers namwe mwese muza kuri tuyagire Vanessa ngo tuyage nkuko rero mubibona uno musi nshatse tuvuge ngo ku munsi mukuru wahariwe abakenyezi canke ngo Women's Day tuyage ko mu bisanzwe nahisembo kudakora video y'uwo munsi kugira ngo simpave njabira bene wacu bariko barawuhimbaza guko jewe ntabwo ndawuhimbaza bivanye n'uwo munsi wari we ariko nashaka tuyage na cyane yuko demografi y'abankurikira abeshi muri abantu b'abagabo abashinga ntahe nashaka tuyage kuri uno munsi nizere yuko abakenyezi banyu mwabanezereje canke babanezereje kuri uwo munsi kubirabure ku ruhande rw'abirabure n'umunsi udafise insiguro uyu munsi wahariwe abakenyezi n'umunsi w'abakenyezi b'abazungu ntabwo ari b'abanyamerika specifically ntabwo ari umunsi w'abirabura ariko reka tuje mu ncamake mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 908 niho abagore b'abazungu bashika ibihumbi 15 bihereje amabarabara mu gisagara ca New York bakora imyigaragambyo basaba mukurikire ibintu basaba wa mushinga ntahe ufise umukenyezi nawe wa mugore w'umurundi kazi canke w'umunyarwanda kazi canke wari wose mugabo umwirabure wumva ikirundi wumvirize ivyo basaba n'igituma muze kumviriza n'igituma avuga ko uwo musi mukuru atari uwiwacu icambere abagore basaba aho hari muri New York abagore b'abazungu icambere basaba kwari gukora amasaha make mu ncamake kwari gusaba kuba abanebwe gukora amasaha make gukora amasaha make ico nico cambere basaba icya kabiri basaba guhembwa neza urumva bakoze make kandi bahembwe neza ico nico cya kabiri basaba icya gatatu basaba kwari kwemererwa gutora habaye amatora yo gutora mu gihugu canke amatora yari yose mugabo mu bintu vya politike kwari kwemerewe gukora kugira participation aba bari bande bari abagore b'abazungu b'abanyamerika muri Amerika gusa United States ntabwo bahari muri Canada ntabwo hari mu za Mexique na biriya bihugu bindi vyo muri South America ntabwo hari muri Europe ntabwo hari muri Asia ntabwo hari muri Africa aha hari muri United States of America honyene niho abagore basaba icambere gukora amasaha make icya kabiri bagahembwa neza urumva yuko ari bitangaza gusa icya gatatu kwemererwa gutora abo bari bandi abagore b'abazungu ndagisubiye mu bari abagore b'abazungu muri Amerika ayo ma 50 states ntabwo ubwo burenganzira ntabwo bwasabirwa abagore bose bo kwisi kuko nimba mwibuka muri iki gihe naco muri Afrika muri iki gihe muri Afrika abagore n'abagabo babirabure bari bagukubitwa inembo batarimye ico bita ibikebere bagupimira ico imetero z'ahantu umumwe wese arima uko hangana ukirigura harima umukorona kaza gupima karaba ko yagupimiye wahahejeje ku munsi utahahejeje wacu kubitwa ibiboko ico gihe abagore babirabure nta muri Afrika nzima uyu munsi mukuru ntawe yarazi rero biratangaje gose uwo niwo wabaye umunsi wa mbere wiswe National Women's Day muri Amerika
muri Amerika niho wiswe National Women's Day. Hanyuma rero murumva niho batanguye gukora iyo myigaragambyo ikomeye aho hari hehe mu gisagara ca New York. Iyo myigaragambyo rero abagore b'abazungu mwibuke babandanije bayisaba uhavuga ngo ico gihe abagore nabo babirabure bari hehe. Abagore babirabure ico mwomenya coco bobo ntibari banemerewe no kuja gukokuka ubuzi bwose bakoreshwa ntibari banemerewe. Bakora abagore benshi bamwe bakora mu mazu bakoropa amazu barera abana ntibari bemerewe gukora muri leta rero ntibari gusaba gukora amasaha make nta nuko bafatwa nk'abantu muri ico gihe nibo bose abana b'abazungukazi ni kira kintu cyose cy'ubucakara udahembwa nibo bagikora muri iki gihe umugore w'umwirabura nta jambo yari afise nta nico yari gusaba. Hanyuma rero itariki 18 murumva ko uwo munsi wa mbere bahagurukira ko gusaba ubwo burenganzira hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 908 haheze imyaka 12 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 920 itariki 18 z'ukumunani niho muri state ya Tennessee abantu benshi murazi muri Tennessee niho abagore b'abazungu bashiriweho itegeko yubahiriza ivyo basavye. Ibyo basavye harimo gukora amasaha make, kongererezwa umushahara, kwemera gutorwa, niho guhera ico gihe bagumye baza barakora imyigaragambyo hirya no hino babonye yuko abagore bose babihagurukiye. Abagabo babo baravuga ati abagore bacu tubashirireho ivyo badusavye, ari nayo yitwa 19th Amendment, ariyo ivuga ku bijanye n'uburenganzira bw'abakenyezi. Abakenyezi bande abazungu. Inyuma y'iryo tegeko mwumvirize neza, inyuma y'iryo tegeko haciye imyaka, mwumvirize imyaka yahaciye kugira umugore w'umwirabura agira ijambo. Inyuma y'iryo tegeko bamaze gushiraho iyo 19th Amendment haca imyaka ishika hafi 50. Urumva imyaka ishika hafi 50 bisigura yuko aho haza hamaze kuba mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 9 mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 9 n'imiburiburi na 70 kandi murumva imyaka ishika hafi 50 kugira ngo abagore babirabure nabo bahabwe ibisa n'uburenganzira bwabo. Ibisa n'uburenganzira gituma mvuze ngo ibisa n'uburenganzira bari nubwo bavuga ngo ushambere na mbere umugore w'umwirabure ntiyari guza gusaba ngo nkora amasaha make. Ico ni ikintu cambere kidashoboka cyangwa umugabo w'umwirabure. Icya kabiri ntiyari gusaba ngo nongerereze umushahara, kandi aharugwa yuko kwisi yose nuno munsi biracariho umugore w'umwirabure niwe muntu wanyuma. Urumva wanyuma uwa mbere kwisi n'umugabo w'umuzungu, uwa kabiri akurikira umugabo w'umuzungu n'umwana, kwanza uwa gatatu mu bukomezi mvuze ngo uwo bashira hejuru n'umwana, uwa gatatu n'umugore wabo. Urumva ni ya famiye yabo ngoma ndababarira. Uwa kane aca kurikira kwisi afise akamaro n'imbwa ugatonde kukamanuka. Umwirabure w'umugore niwe wanyuma akurikiwe n'abana b'abahungu bakiri bato. Umugabo w'umwirabure afise ikibanza cya gatatu uvuye inyuma iyo hageze muri ibi by'amategeko y'abantu mu kubahiriza abantu. Umugore w'umwirabure niwe ababaye n'uwanyuma kubona ko uyu musari wiwe. Rero reka ndababwire mwabashinga ntahemwe tuze turigishanya. Ibi si ibintu tuzoja mu ishuri. Abakoroni ntibazoshiraho ishuri batubwire ngo muri bigodgi muri bijuju mwiziza n'imisi itari iwanyu. Ya baratureka tugakubita inkubiri bakora ngo ico bita ngo Thanksgiving tukagira imana. Thanksgiving si iwacu my dear, nta n'icyo turabako. Imisi mikuru yabo yose twamatuko turayishokamwe mu ncamake turi nk'isazi. Isazi ahantu hose harakamoti bayashitseho, harakanuki bayashitseho. Twebwe tumeze nk'isazi mu maso yabo. Ni naco gituma batugaya. Igituma abazungu batugaya n'uyuhe musi mukuru w'abagore babirabure washizweho ntagubaho. Abagore imisi mikuru yabo tukwiye kubashiriraho imbere yuko haba ico bita independence. Habanje kuba intambara mu bihugu byose byo muri Afrika muzokurikirane histoire. Habanje kuba ico novuga ni nk'imyigaragambyo mugabo byari ibintu bakora binyegeje, bakora amanama binyegeje. Abatwara ubutumwa bakabutwara binyegeje, gukangurira abagenzi babo gutangura kugarariza umukoroni. Abakora ivyo bintu abeshi barabagore, abagore nibo batikekwa na cyane bahetsa abana, nibo beshi bafata ingendo baja gutwara ubwo butumwa hirya no hino. Abakora abagabo babo, umugabo abaye nk'akarorero Patrice Lumumba, ntushaka kuvuga ngo Patrice Lumumba ngo yari umupatriote utaribuka umugore wiwe n'abana biwe. Umugore we niwe yamuha nizo nguvu zo kugira ngo agende.
hariho abagore uno munsi tuzi umugabo atasha avuye ku kazi atana ahantu na hamwe yaciye aca tora telefone y'umugabo ngo mwavuganye nabande aho gasanga umugabo yiriwe ku kazi nta nuwamuhamagaye mwavuganye nabande itelefone akayisaka yose akayiheza abo bamukara umuntu ntibari nk'abo bagore bameze uko basaka amatelefone y'abagabo hariho umugabo asohotse akaja kunywesha gase kuri station umugore acashavura ngo wari wagiye hehe abo bagore ntibarimo bari abagore b'abapatriote umugabo ashobora no gufata urugendo akamara amezi 2 kure gukangurira abagenzi we kuzokwiyamamura ingoma y'agahotoro umugore akagumya abana akagumya ibanga bari abagore b'ubwenge abo bagore ntibibukwa n'abagore bagenzi babo babirabure ntibibukwa kubera iki turi birofa dutambira imisi mikuru y'abandi Thanksgiving ngo Thanksgiving ngo happy Thanksgiving ni yiwawe ni ya nyogokuru ni ya sokuru wa Thanksgiving ikubwiye iki wamwirabure we sigura ico Thanksgiving ikubwiye ngo happy Valentine ni gwawe urukundo rwa sokuru na nyogokuru bari bafise urarufise wewe urarufise wewe wa mugabo we w'umwirabure wirirwa ngo baby ngo shushu ngo happy Valentine's Day wewe urukundo sogokuru wawe na nyogokuru bari bafise uri ntago mufise kuza tubona ibintu batuzaniye naho nico gituma kwanza naringiye kuvuga ngo naho tuzanira ivyo kwicana barana bituzaniye twirwa turakurana kw'imitwe ibintu by'ibinyamahanga gusa nivyo twirwa tuserebura ibintu bitaturaba nivyo twirirwamwe ngo ni imisi mikuru ngo y'abakenyezi ngo ni imisi mikuru y'iwacu abantu biwacu ntitubaserebura nta mukenyezi nta foto nimwe y'umuhiro w'umukenyezi uzofa ubonye muri West Africa hari abagore bafashe inkoho baje ku rugamba bahetse n'abana abo bagore ntibavugwa kuko mu bwonko bw'umugore w'umwirabure uwo mugore yahagurutse agasiga umugabo n'abana muhira akaja ku rugamba ahetse umwana mu mugongo akarasa ahetse uwo kuri bose umugore ku bagore babirabura uwo umugore wo guserebura nuguserebura ibintu tutazi niyo vyaje bizanana bidusigamwe n'imyuka y'uburofa bidusigamwe n'imyuka mibi cyane ugasanga abantu twarahindutse ukibaza abo turi bukatubura kuko baraduserebura ivy'abandi iyo bariko bavuga ngo umunsi mukuru w'abagore abagabo baravuze ngo umunsi mukuru wacu nawe uri umunsi mukuru wanyu nyene uri erega n'abagore nuwo biba murumvise umunsi mukuru n'uw'abagore b'abazungu b'abanyamerika si uw'iwabo muga kubera ko umuntu wese atorana ivy'abandi bamwitiki canke umuntu wese ahendwa akaja guserebura ivy'abandi vy'iwe yavyibagiye bamwitiki nico gituma mubona umugore w'umwirabure agayitse mu maso y'aba bantu kubera ko nta kintu ciwe na kimwe ashira imbere aba bazungu baraserebura ndetse sinaba bazungu gusa n'aba bantu babirabura bavukira ngaha bo baramaze kugira gahenge gake rimwe na rimwe baraserebura imyaka usanga basekuru baramaze bubakanye ugasanga baracerishinga iyo myaka guko kubaka sikintu gisanzwe ugasanga aravuga ati sokuru na nyokuru bubakanye imyaka 50 nkuko rero nako ndavuga ugasanga imyaka y'abasekuru bamaze bubatse barayubahiriza imyaka yabo ibintu by'iwabo bakabigira prioritaire twebwe nukuza turatoragura nuwahe munsi w'abirabure abagabo rero babaje mu munsi mukuru w'abagabo uwo munsi mukuru w'abagabo nturiho nuwo munsi mukuru w'abagore bafa gutambira ivy'abandi suwi wabo icambere na mbere ninde mugore yabaye umugore atarose umugabo hazogira umugore ambwira ati jewe naragenga aho nsanga umugore na Maria nyina wa Yesu Imana yamubengutswe ariko yabonye Yosefu yabanje kumushima yaravuze ati reka ndaburi ya muhungu umukobwa azoshima niwe nzocanja gutera inda ntiyatoye inkumi Imana ntiyatoye inkumi ivuga ati ntoye inkumi ata musore numwe yayishimye ndayiterera inda babone inda yakuze witwa umugore kubera ufise umugabo witwa umugabo kubera ufise umugore witwa umuvyeyi kubera ufise umwana ubwo butatu bwiremwa Imana yishiriyeho ntushobora we kubukuraho ngo hariho ngo umunsi ngo wiwawe ngo w'umugore ngo umunsi abagabo ngo bakene umunsi wabo ntimukawushake n'umwaku nta munsi w'umugabo ubaho nta munsi w'umugabo nimba utashoboye gukura ngo ucuhinduka umugabo atari uko warose umugore uwo munsi ntukeneye abirabure tuzoguma turi iki inyagwa kubera iki ubwenge bwacu bwaramaze kwemera kubinyagwa turi comfortable mu bujati kufata umunsi mukuru ukwawuramvurura mu gatondo ugacerema uwo kubaza ati uwo munsi mukuru kuri wewe nuwiki ngo urumva ngo twishimira abakenyezi ngo aho tugeze amajambo atagira mvura amajambo atagira formule mugezehe mwabagore babirabure mwe kwisinzima ko abagore babirabura tugayitse bambere kwisi mugezehe mutararonka n'ijambo
mugezeho mutararonka n'ijambo. Abatubanjirije abagore bahora bakompoza indirimbo kiya gihe ca revolution bariko bariyamamura umukoroni, muri bari abagore ninde mufise n'izina mwerekana, ninde mwashitse ku capa, ninde murasaba ati aba bakenyezi twumva inguvu bakoranye kandi ni banyokuru bacu dukeneye yuko bagira ivyibutso mu gihugu babitirirwa, ninde? Umuzungukazi ngo arahagurutse ngo asavye uburenganzira bwiwe kwibera ikinebwe, agakora amasaha 2, agaca ahembwa amahera menshi, agaca yemererwa kuvotinga, agaca ngo mwese muca muza kubiserebura. Muserebura ibiki? Muserebura ibiki? Uwo musi mukuru usiguye iki kumwirabure? Uyu musi mukuru ngo n'umusi mukuru w'abagore usiguye iki kumwirabure? Ku mugore w'umwirabure usiguye iki? Kuri wowe wa mugore w'umurundi kazi usiguye iki? Nta na kimwe. Nyereka umukenyezi w'umwirabure yabayeho imyaka 80 iheze, yabayeho imyaka 100 iheze, yakoze ibintu bitangaje, ahari mucisha mu kanwa mugaserebura. Nta numwe kandi barahari. Abami b'abarundi abagore babo amazina ko azwi, muri gara mwumva bavuze ati tubure twibuke n'abagore b'abami guko bari abagore. Kuba uri muka mwami, abantu bari bafise demokrasi itangaje, abantu batica abantu, abantu batafunga abantu n'ibihano batanga byari ibihano bigarukana umuntu muri community apana ubu. Ko bashoboye kure mu Burundi bukazamwe indero yari mu Burundi. Abagore b'imbere ya gikoroni ahatandaya zari zihari. Abagore babirabure gusa ikintu nemera cyonyene mukwiye guserebura, nemeze neza ko dufise nurusaku n'ubumaraya, gutwara abagabo b'abandi no gusakura. Ico nico kintu cyonyene abagore babirabure bo serebura. Muserebura ibiki? Ubukene buracane mu bihugu vyacu. Nuwahe mugore w'umwirabure ahagaraye kwisonga avuga ati tugwanye ubukene mu gutunga gatoki aba bagabo bacu b'abajambazi, na cyane nko mu gihugu cy'u Burundi? Guko imbere yuko abana bacu baheba kuyenzera ku mabarabara bakitwa bamayibobo, nuko dukora isekeza ry'ukugirane ryo kuraba neza imvo ziriko ziratuma abana bayera ku mabarabara. Nta kindi kiriko giratuma bajya abana bayerera ku mabarabara atari twebwe abagore muri twebwe dukingira ibibaba abagabo bacu b'abajambazi bakiba amahera yofashije igihugu abantu bakabura uburyo babaho. Nuko bamwe muri twebwe twirirwa turasambuza ingo z'abandi tuvyara mu gahinga, tubindaya tuvyara mu gahinga, ugasanga umugabo yubatse aho gutaha avuye ku kazi abanza kunugubira mu cyumba cyawe agasiga havyaye umwana atazoshobora kurera. Ivyo byose nivyo nivyo byonyene twoserebura. Kamara mazwe iminsi mikuru y'abagore ngo Women's Day ni y'abazungukazi b'abanyamerika, United States bonyene. Rero igituma mu bihugu byinshi bawuserebura uwo musi niki? Icyambere na mbere murazi yuko aba bazungu babeshejweho nico bita ntuzeye energy transfers. Ni ibintu udashobora gushoka utahura na Jesino guhenda ngo ndabitahura neza, ariko usoma nka Bibiliya urashobora kubitahura guko nk'iyo Bibiliya tubwira ngo iyo dusenga uhoraho mpwemu w'Imana na waraza kaba muri twebwe, nukuvuga ya energy y'Imana mpwemu w'waraza kuba muri twebwe, bigatuma ya energy widukoresha. Rero energy transfers iyo abazungu bashoboye bakadukonvensinga gutambira ibintu vyabo, za energy zacu za nguvu ziwacu zija kuri bo. Nico gituma bakora ibishoboka vyose ngo ikintu cyose cyabo twebwe abirabure tugiserebure kugira ngo energy zacu zibe transfer kuri bo, imigisha yacu yose tuyisuke kuri bo. Nta butunzi tuzogira tutubahiriza ivy'iwacu, ntitugeza kuko energy yo vyubahiriza ivy'iwacu bikibukwa bigasigasigwa tubisuka kuri bo. Uwo musi mukuru wabo uno musi ngo wibukwiswi yose. Abantu bambere bakundana n'Imana izi nabirabure, abagabo babirabure n'abagore babirabure nibo bantu bambere. Igitumye ndabivuga uko ungiki, abazungu bataratuzana urwanko, umugabo yararesha abagore 3 4 b'inkumi bose akabatunga, abagore bakundana neza cyane, abana babo babagaburira neza cyane, umugabo wabo afise akazu yiberamwo akazaratahirira washatse, batajyana. Ubwo n'urukundo rutangaje nabo abazungu byari abagoye gutahura. Bamaze kubona iyo unity iri mu birabure bavuze ati ibi bintu ntibishoboka. Aba bantu bashobora gute tubabona umenga baragayitse bagenda gusa ntibafise vya mirenge mbwa bagakundana uko.
urukundo tutegereza kuruvuruga. Bararuvuruze baratuvuruga, bavunagura ingingo zari zihari ukuntu umukobwa ategerezwa kuza kubaka ari sugi, ivyo barabikuraho, barababaka abagore bose, inkumi zose barazibaka, bakuraho inzira zo gukwa ivya vyubahiro vyose. Urumva ibintu vyose vy'indero barabiva bayanga bacababesha ngo batuzanire amadini. Ayo madini se ariyo yadukuye n'intuzeye, ayo madini ari nayo yadukuye akaranga katwaka vyose, akatwaka agaciro ngo n'amadini nyabaki. N'amadini nyabaki ko abatuzaniye ibidusubiza inyuma gusa. Nta kintu kimwe umuzungu yatuzaniye no musi nitegereje mbonamwe inyungu. Nta na kimwe. Ayo madini menshi ahari uno munsi yigisha urwanko. Abanyapolitike bobo birazwe nyene kara abakozi b'abakoroni nta nikindi. Mugaba ngo abakore ngo biriwe ngo mu munsi mukuru. Umugore wese w'umwirabure aserebura umunsi mukuru w'umukoroni akibagira guserebura umunsi mukuru w'urugo rwiwe, umunsi mukuru w'abana biwe, umunsi mukuru w'umugabo wiwe. Nico gituma ari kimenyetso cyuko tukiri nyuma y'amajambere kandi tuzopfa tumeze uko nyene tutisubiyeko. Mugira ibihe byiza mwese, kora subscribe na share.